Tangwe geso bizo de bien. Yes. So you go so then. Another chapter, another time. So we go so then. Yes, yes, hands up, hands so you then. Forever some fire. Wagalanyo sembra wana wote. Kogwe. Abantu si balunchino. Agusabira bubini so. Come on, come on. Baby, stand up. So we go so then. Another chapter, another time. So we go so then. Yes, yes, hands up, hands so you then. Forever some fire. Wagalanyo sembra wana wote. Kogwe. Abantu si balunchino. Agusabira bubini so. Come on, come on. Yeah, what up? My name is Rajo Rasta, Major TV. Producer Mr. Fresh Pick, Mr. Inamiyadan. Ndikumwe na enza hapo. Okay. Fatimana tapila. Yeah. You were up and come and watch Rasta. Namiyadan. Fresh Pick Music Entertainment. LAJO Rasta. You go. Good ndashima. Namwe. Inyuma ya kamera ni 08. Wewe nka LAJO. Okay. Umuproducteur nemera wakoze amateka. Kera waririmba jewe nkiri umwana nkora za TV Salama. LAJO. Mumaraso na urabibona. LAJO Rasta. Inamiyadan. Waririmbye kera LAJO. Ego achimi. Korera aba producteur batandukanye. Ego. Why ntakumva muri babandi baguma basiruka imbere nk'aba I breeze on the beat bande bakori hariya hejuru eske kandi nziko touch yawe ikaze cyane. Ibintu byose n'umwanya bro. N'umwanya wanje nuragera niwagere gihe canje bazomenya. Canke barambana. Oya ababanira je ni barambanira kuko je nguma ndonka dufaranga je nkire ufaranga gusa. Kabisa nakaicho y'umuntu abarondera. Ego ni barambanira frame. Ego kuvuga yuko ambanira ubone ububeshi n'umwanya gusa utaragera. Nkabumva LAJO ku matwi bataramubonesha amaso mwandi LAJO n'umuntu nyabaki. LAJO n'umuntu ari simple, umuntu atekereza, umuntu yubaha, ari seriye cyane. LAJO ikinyegeje inyuma yo kuri umuproducteur harakomeye. Ninde kandi kuruvugo ndumva ati niwoba warashoboye gukora ya beat Give Me Love ya Black. Maze kumukorera nyinshi. Atantuza atarogo yawe numva muhajya. Kweli. Surtout andusire yuko nawe abantu benshi barabizi gusa urabona ingorane dufise mu Burundi nimwe. Ndashobora gukora beat nyinshi nga zikagenda ikavanga ikagenda kwa kore ko tugenda duhanahana. Mwe wese bivanye n'ibyumviro by'umusani ngena agomba. Surtout koli ni abona ko logo yanje ni yakoze cyane. Koli the magic acha yumva nka Fresh Pick Music acabona yuko ariko aranduza kumbe ujya n'ubujuju. Suko maze gukora amabit menshi hit ni nyinshi maze gukora me amarogo yanje baguma bakuramo. Cyo si kibazo. Ingorane nuko ijya ndirimbo uzo kuri arogo yanje azohindura n'ivyumviro byanje. Me bakoreye ku byumviro byanje nkabafata nk'abandaground mu mutwe. Ego. Ushatse kuvuga yuko hari jaruzi hagati yanyu namwe abaproducteur kw'ibyo tubimenyereye mu ba star b'amakinyi b'amafilme abamizisye iki namwe ibyo murashikiye. Birahari kandi nivyo bituma umuziki waje ugatera imbere. Nidukundana. Kuherekeza projet yigiye kumigisingwira niko twoyivuga ntakucungara irindi soboka bati. Oya mviriza je ndavisa akazi kandi ndi responsable.
urumva umaye tukore demo turakora demo aho ushakiye no witwara none bavuze yuko bayirungika muri Canada nawe ufata indege uja muri Canada kukurikirana indirimbo ya yo muhanzi sawa kwitwara ubuhinga bwaragwiriye mbega wewe ntiwoshobora kwitwarira uwo muntu wewe warinze utanga energy zawe sawa bakurisha amafaranga ariko touch yawe wayikugwa wo kwitwara ndakuba nta buryo ufise bwo gushingisha urubanza byenda bisa amahera yo ku yiwanje nyine nyifashije ndayafise gusa na muntu no kwitwarira kubera touch bro uje ngayi wanje ngakorera beat ukama amahera yanje ushake witware mu yitwarete je si nkurikirana ivyo waje turakora ushaka ko tuzobandanya dukora ni sawa utabikeneye ni logo ari umuntu ndashobora gukorera ngaho ukavuga yuko ukabinsaba nushiremo amarogo yawe umayaga noti ni sawa je nazina ndondera noti ufisi izina oya noti LAJO ego umusore urumpa je ndi umupapa wabana bangana okay je mfise abana barenga batatu that's why urondera kanoti agafuka abana ibyo by'amahiri batiyimenya ebana je ndondera inoti cash ibintu by'izina urabisi izina nk'ubu ndakubaza urazi izina rya Farias gari yego nama yari afise birajanye oya bijanye nagati okay merci ego merci yo pense que naho woba sinzi kuri umusore cyangwa umupapa uko ndayibona ituye inkumi zirasitara ya iyo turabirengeye bro turabirengeye by'inkumi turabirengeye je ndi umupapa uri umupapa ufise ubwanwa s'ubw'ubustazi ubw'ubwari ugezweho umwaka uraherukire gutangura n'ubundi mu bihe ibindi turacabirya ego LAJO Rasta na miada producteur nakuze numva ego nakuze nkumva nk'umuproducteur numva uririmba indirimbo nyinshi zitandukanye zimwe na zibona kuri za TV Salama yeye aho rukorana n'aba cameraman batandukanye ba QFC bande ni benshi wasohoye imiziki myinshi imwe yindi rancanga ariko ndayikunda cyumva gukurikirana ego LAJO Rasta uri mu karere gaherereye mu Nyabaki apare y'imiziki ukora ibiki ushaka kumenya ko byinshi bitaruka ukigira mu camake LAJO Rasta ni umuntu ari intelligent sana umuntu yubaha umuntu atekereza umuntu ari serieux nkaba nkorera mu buterere je nkora akazi kiwanje buri munsi music na kandi kazi je mfise ni music gusa ushatse uvuga yuko ari kubesheje ho iguhakaje umurajo ego ata kintu bali music kabisa ndemeye kabisa ego nibyo goko ni woreka kubeshwaho nayo kubera izina waryubatse kuva kera LAJO ego naratigise kwera ariko bikantangaza impamvu nakumva muri bamwe babandi bo hejuru bande ba Amiri ba Bison Beat bande ba Kori ba Endomaki wa udakorana nabo iki canke nawe udakorera aba bastar baba bari hit gusa izo basadi bande eske ntibakuzi canke je sino sinizo ngero na kwishura ariko ndisire yuko nta numwe atanze maze gukorana byinshi nabonye nyene gusa nuko sinagira amayigo yo kumenyekana ngo menyekane hose me gusa maze gukora hit nyinshi burya urashobora gukora byiza cyangwa ugakora bibi bikamenyekana biturutse kuki ikintu bita promotion ko ndisi utari mu bantu bakora ibintu bibi uri mu bantu bakora ibintu bifise quality habaye iki kugira wowe numenyekane habuze promotion cyane okay ni gihe kitaragera gusa ncagera bazomenya ni gihe kitaragera waho ruririmba uri mu producteur surtout musique eske musique kuririmba wabishize hasi ubona yuko yina hariyo hari umukate oya surtout urabona nakubesha je nari mfise icyumviro cyo kuba mu producteur na cyumviro cy'umusani nari mfise kubera iki ba masterendi bo bakora imiziki ariko bakabandanya baririmba umwe wese afise show wiwe
umbiriza ndakubwire umwe wese afise shwa yiwe urabona nka Masterland niwe nyene ni Masterland je nka radio ndi radio nyene cyo gituma je nakubwiye nahisemo gukora umuziki mais surtout ndi mujya groupe nyene ya art musical kuririmba no gukora ni bimwe ndavise album yose iringa igihe nicagera nzoyisohora ora numva ku maradio tunaho utakiririmba bande tu ekaya nino ndacakuba bande bantuze ya kuri indundi kitire ninde ure Santos kesha imiziki haca kenshi yakozwe nawe n'uba wayinyanywe kandi imiziki imeze neza nico gituma nakubwiye nigihe nicagera nzomenyekana ariko nzisiri yuko baranzi barakuzi ego kubera iki bagiye nigiramo kandi barakuzi oya nigihe ni jaruzini sina navyo siningene no bivuga ariko LAJO ukora umuti ikirere kiruguruye none ndakubaze wewe barriere zibira ngo we ntube ngo nuhitinge ndakubaze wewe rero ndakubaze wewe baza urazi mu muziki nka jenga ndondera ni cash urumva ndonsi cash ibindi biza pole pole tugwanira kurondera ubuzima kuko izina atamahera naco numva nivyo kubera hari ico nabonye ugasanga umuntu yarose hit nta gafaranga afise benshi barakenye mu mufuko ni zero muri kwa kuronka hit atagafaranga afise acasigara abayeho muri situation bita ibimara mari agatinya kurengana ngo agahuzo gateye ibirako urumva ni kwako nivyo tudashaka rero ariko nta kigenda akaba n'abandi barose agafaranga babuze hit bashaka hit why ibintu byisi rero ngo naramayobera nuko me gusa je no kubwira je maze gukora hit nyinshi kandi abanzi baranzi urumva maze gukora amahit menshi gusa ingorane dufise twe ba producteur ni imwe amajalousie cyo gituma umuziki wo mu Burundi udatera imbere rero bikanancanga hamubuterere nayo nawumvise ngo barufaranga ngo ba wamji bande ba benshi gutaya twara aba producteur benshi akatore nakuze ndakumva none bo bahereye he nta makuru yabo acanke nabo nzobirondera ndababaza ko bigenda gusa cyo no kubwira warashobora kubarondera me barahari ndisiri ko bahari kandi bariko barakora kandi neza gusa n'amahirwe yo kumenyekana ego none we nizera imana yuko aya masaha ikubesheje uko amasaha bajenga kubera imana na cyane kandi nayo mpamvu turiko turavuga vyemange rero ko igihe kitaragera kumenyekana bizoba n'icyagera ndiko ndakubaza ndi nyuma ya kamera ndi 0 witi uri LAJO ego buza kantu 0 witi arabikomye ngo bikanze mbega wowe wasigaye afata amakamera none sakazi barabigeze kumeya muri ntuze ya kote ya comedy ariko uko nguma ngaruka ku kana ati barambanye naje barambanye je bambaniye ariko umamvuga ati kirere nta barriere mbona umva ndakubwiye je ndege icana je no wacisha hiti nkarenga jewe nibambaniye oya nigihe safi safi LAJO rasta na miadan merci nibaze uko udashishana abandi wa muntu nakundwa na bose kubera uretse yuko wakora ibikorwa byiza ntaho numva ngo waje kuri umuntu mwisite ukunuka ya nino yawe je nakubwiye ko ndi responsable barashoboye bon gusa je umwe wese arafise ego je wanyespiye ni Farias Big Fizo ego haba mu producteur tachi wemera cyane turavya ugataka ko Burundi tuce turaba no kwa Afrika cyane East Africa mu Burundi mu producteur ni benshi ego ni benshi ariko umuntu agiza akantu kabisa uma wa supportinze tini kweli mu producteur ni benshi nco gituma nakubwiye ko ni benshi bushoboye gusa ndamusupportinga je nkunda good quality ujana n'ubushoboye ntufano umuntu panegiko ego aho ndagutagura ego
none LAJO tuko duheraheza umwaka twongera tuja gutangura ubundi mbega nta gishasha kirahe inyuma woduhaye twebwe nk'abafana canke niya post utarimwo yo kuririmba uze gukora ikintu gikomeye bo gishasha je nubabwira yuko 2024 ngiye kuhindura muziki wo muri site yanje kwanza guterera ngiye kuwuduza bawumenye ego cyo gikorwa nihaye 2024 imana ibishase ngiye kuduza umuziki wo mu buterera cyo mu muziki w'abanyabuterere ego uze kubona ku marezo sosio bakoresha umwanya barandi promoter wo baba muri Noro mu Kamenge nawe rero ugisinye kuzamura buterere gusa buterere ego wow ni byiza cyane so LAJO nakahe kantu gashasha wabwira abakunzi ba Mijo Talent TV ego noshimira Mijo Talent TV hamwabwira yuko umwinyanyuzi wese akora umuziki audio abe hange 2024 ndaje abe hange ngiye kubapangura bose umwe ku wundi ego kuko maze gukora byinshi bakakuramo amalogo yiwanje rero ubu bazoraba ibyo bazokuramo bazobibura nje gukora nje 2024 nje gukora aba producteur bawe tayari bipange je vraiment nkija Give Me Love ya Black Jina byumvise vraiment biranja mu mutima cyane oya rya indirimbo isanzwe Give Me Love tureke gukora n'amajambo menshi ni iwanje na maritme ndakubeshe ibyo tugihoze tureka nige ndirimbo sinzi sinomujya muhari na numwe nuge muhari ko ijya ndirimbo ni yabaye hit iravise umukoshi nayiteye umukoshi sawa reka tu akarwa kacu kabako guheza kira kikaba ko kuvuma yararenganye ego amani peace LAJO rasta inamiyadan genda umurasta no ku mubiri no mu mutima ego so LAJO turabike bantu yetweme twa icyo no wabwira yuko murakoze Mijo Talent TV mwagize neza kutugendera kandi nibizoherere ngaha mudufate ku mugongo dutera imbere natwe natumenye sawa icyo no wabwira Burundi flavor Buja flavor dukunda ibyiwacu tureke abanyamahanga bareke kutujamo tureke hypocrisy kubera haje umunyamahanga umengo ntabavuka ko ubutaka bw'Uburundi ego abo twebwe kandi no muri twebwe harabashoboye haje umunyamahanga umengo nitwe tushe ducika abafana uretse n'abafana tubatekerana n'uko twari tureke ubujyajya twica abarundi tufise ubujyajya nitukundana tukunda ibyiwacu kwanza abantu si beza mje ego si beza kubera aha turi muri studio ikomeye aha ndabona ibyuma magimbo ngariya hino ndabona wa mustari yengera kuririmba uwo mukobwa aramara uriya niwe Samandari ko batamuzi ibyose ego ni uri baba ego ndashimye abisi ni kubagenda ko polema abisi ni atari see you later mugize neza Namiyada forever fresh peak music inamiyadan wagwa Yes, hands up, hands so you bring. Forever somebody. Wagalanyo sembra wana wote.